Perezida Evariste Ndayishimiye umwanzi w'amahoro mu karere. Ni amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi ashobora gufatirwa ibihano kubera amakosa ariko arakora, aho ariko arifatanya n'interahamwe FDLR zasize zikoze jenoside cyangwa se ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 ihonyabwoko ryakorewe abatutsi, akaba ariko arifatanya nabo mu burasirazuba bwa Kongo, aho bariko baratsemba abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babarirwa mu bwoko bw'abatutsi. Benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iri imbere agomba gufatirwa ibihano kubera amakosa akomeye cyane ariko arakora. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho mu gihugu ciwe hamaze iminsi hinjira interahamwe nyinshi cyane, aho nyine amakuru ariko aradushikira ava mu gisoda cy'u Burundi avuga ko ingabo z'u Burundi zigiye kwifatanya n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, bikaba biriko birakorerwa mu ishamba rya Kibira, bakaba ariko baritegura gutera u Rwanda, ariko benshi bakavuga ko ari ukwita mu mucanwa ukomeye cyane, kuko naho bahuruza abahe badashobora gutsinda igisoda cy'u Rwanda RDF gisanzwe gikora ibishoboka byose kugira ngo kigarure umutekano ahaba habuze umutekano. Ntibyabanira rero kurinda igihugu cabo, nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko abanyarwanda baryama bagasinzira ko ata muntu n'umwe azigera arenga imbibi z'igihugu, ko n'uzazirenga wese azahura n'akaga. Ibyo akaba yarabivuze mu nama y'umushyikirano, aho yabwiraga nyine abanyarwanda ko bagomba gutekana, ko nta kibazo na kimwe bazigera bagira. Ariko igitangaje kinateye ubwoba ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye atariko arareba abasoda b'u Burundi bariko barashirira mu ntambara iriko irabahuza na M23, aho bafatikanije n'ingabo za Kongo ndetse n'abafatikanije bakaba ariko baricwa ku bwinshi. None n'uyu munsi akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atere u Rwanda afatikanije na FDLR, aho igisoda cy'u Burundi cyamazwe kuvangwa na FDLR, bakaba ariko baritegura gutera u Rwanda baciye mu ishamba rya Kibira. Ni amakuru menshi adahumuriza yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gufatirwa ibihano kuko ni umwanzi w'amahoro mu karere. Sefor Arusha bavuga ko Evariste Ndayishimiye ashobora gufatirwa ibihano mpuzamakungu kuko biboneka neza ko ari umwanzi ukomeye cyane mu karere. Urunani Sefor Arusha rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bamenyesha ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nka Kizigenza n'umukuru w'ingabo ko ashobora gufatirwa ibihano mpuzamakungu no kwikiranwa ku byaha by'ihonyabwoko kubera kwifatanya n'ingabo za Kongo kurwanya umuhari wa M23. Ni nyuma yaho umushingamateka wo muri Amerika amenyesheje ko igisirikare ca Kongo kirangwa n'amabi y'ihonyabwoko akorerwa abanyagihugu muri izo ntambara. Ubw'inkuru tukesha iradiyo Inzamba agateka kawe, icegera c'uworongoye urunani Arusha Jean Bosco Rwigemera agira ati kubera agatima k'amacakubiri afatiye ku bwoko, agatima cyane cyane gatumbera ihonyabwoko, Perezida Ndayishimiye agomba kunezereza mugenzi we Kisekedi mu kurungika abo basoda atanisunze ibyo amategeko avuga, kuko kubisanzwe yategerezwa gusaba uruhusha inama nshingamateka kugira arugike abarwanyi mu gihugu ciwe hanze y'igihugu. Jean Bosco Rwigemera amenyesha kandi ko ibihano bishobora gufatirwa ingabo za Kongo bishobora gutandukira u Burundi. Agira ati uno munsi turumva yuko inama nshingamateka ya Amerika, ca gihugu rutura c'abanyamerika, kiriko kisabira ibihano ingabo z'igihugu ca Kongo n'abo bose bitwaje ibigwanisho muri ico gihugu, kubera yuko bariko baratema batongora bica mututsi muri ico gihugu ca Kongo. Ibihano bene ibyo bishobora gutandukira igihugu cy'u Burundi kubera yuko ibiriko birakorwa muri Kongo u Burundi bufisemwo uruhara rukomeye, kubera bwagiye gufasha Kisekedi kwica abatutsi mu karere k'abuseruko bwa Kongo. Mu majambo make, Evariste Ndayishimiye ariko aratakaza icizere mu karere, mu gisirikare no mu mbonerakure, kuko abanyagihugu benshi bariko barabura ababo muri iyo ntambara, aho abarundi benshi bamaze kuhatikirira. Tubibutse ko leta y'u Burundi yagiye yagirizwa kurungika ingabo zija gufasha igisirikare ca Kongo kurwanya umuhari M23, ariko bakabihana
bakabihakana, mbere bikanavugwa ko n'abasirikare benshi boba barahasize ubuzima. Uko biri kose leta irakwiye gutanga umuco ku basirikare b'igihugu barungikwa kurwana muri Kongo. Leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye irashobora gufatirwa ibihano umwanya n'umwanya kubera ukuntu iriko irifatanya n'imitwe y'iterabwoba ibarizwa ku butaka bwa Kongo, kandi bikaboneka neza ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu c'u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora amakosa akomeye cyane kandi ariko arita mu mucanwa ukomeye cyane, kuko ibi bintu ariko arakorera abarundi umwanya n'umwanya arashobora kubibazwa, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho agejeje igihugu c'u Burundi akigejeje ahatemba. Ibibaye mu gihe M23 iriko irigarurira uduce dutandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bikaboneka neza ko ingabo z'u Burundi zihatikirira ku bwinshi. Bahagaze gute mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru? Urugamba rwongeye kubera hafi ya Sake, naho abashanshuro bapfuye ari benshi nyine bakaba bapfuye bishwe na M23 harimwo n'ingabo z'u Burundi. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane imirwano yongeye kubera hafi ya Sake nyuma y'uko isaha z'igitondo imbunda ziremereye n'izito zumvikana muri groupement ya Buhumba, teritwari ya Nyiragongo, muri birometero 20 n'umujyi wa Goma. Nk'uko byavuzwe nyuma y'uko M23 ifashe lokalite ya Rwibiranga muri groupement ya Buhumba, teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, urugamba rwahaje guhagarara muri ibi bice bya Kibumba maze rwimukira muri teritwari ya Masisi. Ahagana isaha ya saa sita kuri uyu wa kane tariki 8 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024, urusaku rw'imbunda rwumvikaniye hafi ya Sake mu gasantere gato ka Kingi muri groupement ya Kamuronza, ariyo ibarizwamo na santere ya Sake muri teritwari ya Masisi, aho bivuga ko ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko aribo bagabye iki gitero, birangira n'ubundi aka gace kigaruriwe na M23 nk'uko amasoko ya MCN abivuga. Gusa iyi mirwano yahagaze itaragera kure, kugeza ubu haratuje cyane. Ku rundi ruhande haravugwa ikibombe cyatewe mu ikambi y'impunzi iherereye mu gace ka Mubango ni hafi ya Goma. Bikavugwa ko iki kibombe nta muntu kigeze gikomeretsa usibye ikindi kibombe cyatewe ejo muri Mugunga ko aricyo cyakomerekeje umudamu. Ku rundi ruhande haravugwa impfu z'abashikiye abacanshuro bakomoka mu Burusiya no muri Romania, aho bivugwa ko bapfuye mu ntambara yabaye ejo hashize tariki ya 7 ukwezi kwa kabiri 2024. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cemeje aya makuru y'uko abacanshuro baguye mu mirwano, ariko bemeza umwe uwo bise ko yari umwarimu wahoraga atoza ingabo za FARDC kurwanya M23. Ati umwarimu wa gisirikare wo muri Romania yapfuye ari kurinda santere ya Sake. Undi nawe ukomoka Romania yakomeretse ubwo yari mu mirwano mu nkengera z'iyi santere ya Sake. Umwe mu barwanyi ba M23 yabwiye Minembwe Capital News ko mu mirwano yabaye ku wa gatatu ibereye mu nkengero za santere ya Sake ko yasize abacanshuro batari munsi ya 18 basize ubuzima. Yagize ati ntabwo shidikanya ko abacanshuro baguye mu mirwano yabaye kuri uyu wa gatatu bari munsi y'abantu 18. Naragerageje kubaharura ngera kuri 15, amasasu aza kuba menshi nkomeza urugamba. Santere ya Sake kugeza ubu amakuru yizewe avuga ko izengurutswe na M23, nubwo ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa zitangaza ko zagaruye ituze muri uwo mujyi uherereye mu birometero 27 n'umujyi wa Goma. Ikindi nuko nta muturage ubarizwa muri santere ya Sake ko ahubwo bose bahunze bagana igoma. Sake ikaba irimo abasirikare gusa bo mu ihuriro ry'ingabo za Kongo, aho nyine abaturage bamaze guhunga kubera imirwano ikomeye kandi ikarishe imaze iminsi ibera muri ako gace, ariko benshi bakemeza ko M23 ifise imbaraga zihambaye cyane n'ubushobozi bukomeye cyane ku buryo benshi bibaza naho iri gukora imbaraga
kugeza naho batangura kwibaza ko iriko irafashwa n'ibisoda nka byose byo mu karere. Akaba ariyo mpamvu nyine ingabo za Kongo nazo ziriko zirakora ibishoboka byose kugira ngo zirwaneho, ariko bikaboneka neza ko M23 ibandanya kubarusha imbaraga, kuko M23 ni igisoda gikomeye cyane kandi akaba ari igisoda kitoroshe gifise imbaraga nyinshi, aho benshi bibaza ko cyaba kiriko kirafashwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu c'Ubugande. Mu kiganiro n'abanyamakuru giherutse gutangwa n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya n'umuvugizi wa FARDC Sylvain Ikenge n'ingabo za Kongo, hagarutswe no ku kibazo cyo kuba Kampala yaba ifasha inyeshyamba za M23 bemeza ko bari gukora iperereza. Ni nyuma y'uko abantu batandukanye cyane cyane inzego z'imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko bamagana uruhare rw'Abagande mu bikorwa by'uyu mutwe w'inyeshyamba, mu gihe ingabo za Uganda UPDF zirimo gukorana na FARDC mu kurwanya IDF naru. Patrick Muyaya yemeje ko ayo makuru agaruka no ku rwego rw'abayobozi b'igihugu, ariko guverinoma ikaba irimwo kwishakira amakuru. Ati twumva amakuru nk'ayo hariho iperereza ririmo gukorwa. Aya makuru namara kwemezwa no kugaragazwa ntituzozuyaza na gato nk'uko twabikoreye Kenya kugira ngo duhangane na Uganda. Nk'uko Minisitiri Muyaya abitangaza ngo ntibyaba bihamye ko Uganda yashigikira ibikorwa bikomeye biteza umutekano muke mu gihe abasirikare bayo bapfira hamwe n'ingabo za Kongo kubera impamvu imwe. Ati byaba ari ukwivuguruza kubona abasirikare ba Uganda bicirwa hamwe n'abasirikare bacu mu kurwanya IDF mu majyaruguru ya kure. Ibikorwa bigenda neza kuko twafashe aba ADF kandi benshi kandi bakishimira kwifatanya n'abadutera icyuma, ntago byumvikana. Ingabo za Uganda na Kongo zitwanira hamwe mu kurwanya IDF, umutwe w'iterabwoba ukorana bya hafi na Daesh, babiba umutekano muke mu bihugu byombi. Izi ntambara zirimo gukorwa mu rwego rwa Operation Shuja. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko ibintu biriko birabera ku butaka bwa Kongo biteye ubwoba kubona amaleta ariko arivanga, ariko benshi bakemeza ko leta ya Gitega iri mu byago bikomeye cyane kubera ukuntu iriko irakorana bya hafi n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda, kandi ikaba yanamaze kuzinjiza mu gisoda cazo mu gihugu c'u Burundi, aho bariko bariyegeranya mu ishamba rya Kibira bakaba bitegura gutera u Rwanda. Ni ibintu abarundi batari bake bamaganira kure. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kari kabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.